Bakunzi twama dusanga ijambo ry'Imana mu kiganiro gihe c'impemburo ndabaramukije amahoro ya Kristo. Ijambo dusangira riri mu gitabo ca Ezira igice ca 6 umurongo wa 13 gushika kwa 15. Ezira igice ca 6 umurongo wa 13 gushika kwa 15. Hejuru yuko dusoma umurongo handitse ngo urusengero rwuzuye bagira umunsi mukuru wa Pasika. Hanyuma Tatenayi cegera c'umwami co hakuno y'uruzi na Shetari Bozenayi na bagenzi babo bumvise ijambo ry'umwami Dariyo bagira umwete wo kubishitsa nk'uko yabatumyeko. Nuko abakuru b'Abayuda bagira ikiganza ciza mu kubaka bafashijwe no kuvugishwa kwa Hagayi wavugishwa n'Imana na Zekariya mwene Ido. Barayubaka iruzura nk'uko ibwirizwa ry'Imana y'Abisirayeli ryashinze, kandi kubw'icagezwe ca Kuro na Dariyo na Aritezarusi umwami w'Ubuperesi. Iyo ngoro yuzura ku munsi ugira 3 w'ukwezi kwa Adari ko mu mwaka ugira 6 umwami Dariyo ari ku ngoma. Imana ishimirwe ijambo ryayo. Muri uku kwezi kwa 12 twinjiyemo ndavuze ngo kaze mu kwezi k'umwuzuzo w'ivyawe kubw'ikiganza ciza. Wibarire ubarire nawe muri kumuti kaze mu kwezi kwa 12 ukwezi k'umwuzuzo w'ivyawe kubw'ikiganza ciza. Imana ishimwe cyane. Usomye iki gitabo ca Ezira urabona ingene batangiye kubaka ingoro y'i Yerusalemu, umwe arabemerera, hanyuma intwari ihindutse baja kubarega ku mwami mushasha. Babareze birahagarara, mugabo mu nyuma baza kumenya ko bababesheye. Barategeka yuko bigenda neza kubw'ikiganza ciza c'Imana bari bagize. Ivyari ibirego bihinduka umugisha. Mbere uwo mwami arategeka ngo babafashe, babahe n'ibikenewe, babahe no kw'ikori ry'igihugu kugira ngo ingoro y'Uhoraho Imana y'Abisirayeli yubakwe. Imana ishimwe cyane. Sinzi ivyawe urindiriye umwaka wose kuva mu kwa mbere canke imyaka ingaho maze urindiriye uku kwezi witege kubona ivyawe vyuzuzwa. Imana ishimwe cyane. Nk'uko umwaka wuzura mu kwezi kwa 12, kumbura umwaka wawe uraharura kuva mu kwezi kwa 3 gushika mu kwa 3. Kumbure uraharura ukurikije projet wari watangiye mu kwezi kw'indwi ugahera mu kwezi kw'indwi. Uko bimeze koze aya mezi 12 yuzuze ivyawe, akuzaniye umwuzuzo w'ivyawe. Aha banditse ngo iyo ngoro yuzura ku munsi ugira 3 ukwezi kwa Adari. Ugomba kumenya Adari ico bivuga. Uravye muri Esteri igice c'9 umurongo wa 1 handitse ngo nuko mu kwezi kwa 12 ariko kwezi kwa Adari nico bisobanura. Imana iguhezagire uronke umugisha wawe, ivyagutevya biveho, ivyagumara inusu biveho, ivyo kubikoza kw'imitwe y'intoke biveho, ubicakire ubigumbire bibi vyawe. Ukwezi kwiza kuri wewe n'abawe, faveur impande zose. Ivyari vyaratevye ugira umugisha. Abagutera ivyatsi bagutera amashugwe, abakuvuma baguhezagire, abakubeshera bakuvugire, abagutega mu nzira bari wagucira inzira. Imana ikuha ikiganza ciza nkuko vyanditswe ngo iyo inzira z'umuntu zitunganiye Uhoraho ngo bituma n'abansi biye buzura nawe. Ukwezi kwiza uragahezagirwa wewe n'abawe mu vyawe. Ndavuze ngo Uhoraho kurabe neza, Uhoraho kumurikishize mu nyonga yiwe, Uhoraho guha amahoro akugirire neza, umererwe neza muri vyose. Ni mw'izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen kandi amen.